Hello hello ku bakunzi bose ba East Kingdom TV, nari ndabakumbuye cyane. Murabona ko hari hamaze iminsi hariho empêchement ya coronavirus, nico gituma mutari muherutse kumbona. Nari nabanje guhagarika gato. Nari ndabakumbuye, ndabagumbiriye mwese bizu bizu. Hama uno munsi nzanye bishasha, ndabasabe mwese abakunzi banje n'abatari abakunzi banje n'ababandi bakunda curiosité, ndabasavye ico ndabasaba ni kindi mungirire subscribe, hama ibindi murabibona mukanya. Ahantu ndiko ndakorera, surtout ahantu ndiko ndakorera n'ahantu heza, murabibona namwe po ntahangwa irika kayaga, hari biti n'ahantu vraiment special. No bahamagarira ko nk'aba bantu baba bashuhirwa cane, baba bumva bashushe, bazoze umunsi umwe gusa bahace. Ebana jeho birananiye no kumanuka ama escalier, ni danger, ndababwira ni danger. Hama nabazaniye umusore wiswaga akaravye, umva ngo yoze ari clean sana, w'umukozi w'Imana, yarose amavuta akiri muto, kandi muraza kumukurikirana munamubone mukanya. Ndamushikiriye, ndiko ndabandanya ndamushikira. Okay, let's go. Hello. Hello. Umeze neza? Umeze neza. Urakomeye? Yego ndakomeye. Je ndabona ebana bitu biko fresh kabisa, biko fresh, wambaye neza. Si bintu ninda kwambika. Umugenzi wanje uyu niwe anyambika, akora muri village. Vipi bro? Umeze neza? Umeze neza kweli. Je ndabona ibintu ni mvura kabisa, kama mvura. Ebana kuri umugangi nibiki? Turashima Imana, ibintu bije nyene vyakira uko nyene. No munsi kiganiro ni special. Ibintu ni hatari. Umeze neza rero? Karibu aha ni muri East Kingdom TV, tubakiranye ugweze. Yego murakoze kunyakira. Murakoze, nitwa Nzoyisaba Jean Paul. Ndi umuvuga butumwa. Urumva muhamagaro wanje, ndakora imirimo mu ishengero, nkongera nkakora n'indi mirimo ijya kwamamaza ubutumwa mwibarabara dusemerera, kuko nico Kristo yaduhamagare kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Yego. Ku batamuzi yitwa Jean Paul, no muvuga butumwa muri eglise imwe yo muri ville, ngira arayitubwira, ngo ni n'umudandaza. Nashaka kubabaza rero, Jean Paul, je ndabona cyari muto, uracyafite amashushe, ubwo ntiwoba uri muri babandi baba escrow bavuga ngo bariko baramamaza ubutumwa bw'Imana kumbe bashaka kwiba abantu? Oya, kuko Yesu igikorwa ndiko ndakora niwe aturungitse ati mukwire isi yose, mubwira abantu ubutumwa bwiza, mubabatiza mu izina rya Data n'Iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Rero jewe sinihamagaye, Mpwemu Yera niwe yampamagaye. Hanyuma akazi ka misi yose ndi umushoferi, nkongera nkaba ndi n'umudandaza. Yego, rero ivyo bikorwa vy'Imana byose ndabikora, nkora n'akazi kanje nsanzwe nkora. Yego. Je ndabona ukiri muto cane, tumenyereye abantu bakorera Imana ari abantu bakuze bahumuye. Kumbure wambwiye kukora uradandaza, urumva ko utabigiyemo kubera inzara, ari umuhamagaro. None uwo muhamagaro wawumvise gute? Nka jewe n'ukuri ntavyo nzi ukuntu wobisigurira n'abatabizi ijwi ry'Imana ukuntu baryumva. Urumva umuhamagaro ukuntu bimeze, narabwiwe ubutumwa bwiza, kandi ukuntu nabubwiwe bansanze ahantu kwirigana narindi. Nari umuntu mubi, ngendera mu ngeso mbi, ariko kubera Imana yari mfite kumugambi, yarungitse umuntu muri abo nyene basemerera, aramvugishwa ko, arambwira ko nkwiye gukizwa. Sinari nkijijwe kuko nari mfite ibintu byinshi nagendamo vy'ingeso mbi, ibintu by'ubumaraya, byo kuboregwa, byo kwiba, kuko urumva ko sinari intumbere, sinemeze neza.
rero maze kubwiga ubutumwa bwiza haraba n'ubundi yamfashe kubakanyiriza mu rusengero. Umugenzi wanje aranyiza mu rusengero muri ville bita urusengero bita Holy Temple. Rero ntangura kwiga ijambo ry'Imana hajya. Haca haraza umuvuga butumwa vuye hanze atanga itangazo bagomba kwiga Bibiliya. Cangirega ubuntu nange canjamwe muri abo. Ndiga Bibiliya ndahabwa diplome hama baransengera. Rero tumaze gusengera bacavuga ati muri mwese musengewe muzokuzura mpwemu yera niwe azabakoresha. Rero jewe naciye ngumaho ariko aragera igihe nduzura mpwemu yera aca mpingabire nkwiye gukora. Dusubira inyuma gato, ukiri wo mwibarabara nyene ukiri muri vya vyaha wari ufise irigara wakoreramwo mwagendana mwakorana vya vyaha vy'ubusambanyi sita abakobwa mwakorana ubusuma. Uno musi uri kurababwira ubutumwa bwiza ubwo ntibahava bagukwega ngo usubire muri vya bindi ni yahe ntambamye uhora nazo muhuye nabo bagenzi mwahorana? Intambamye mpura nayo niyo ntisikomeye cyane ko ndafise ijambo ry'Imana ringera. Ari uje nca ndamusomera ijambo ry'Imana nkamubwira ukuntu nanje nakize, nkamubwira ukuntu washoboye gukira. Numvishije tutabihurijeko nkamureka nkasiga ndamusengera kugira ngo Imana izimutahuze ico ndiko ndamubarira. Kuko ijambo ry'Imana ni nk'imbuto mba nsize mbivye. Hajya rero ijambo ry'Imana muri wiryo namubwirera guma muri we hakagera igihe mpwemu w'Imana akamugenda akamubwira ati nawe ukwiye guhinduka ukwiye gukizwa, akamurungika mu rushengero agakizwa agakorera Imana. Kuko twese tutegereza kuba abakozi b'Imana kuko gusa dukorera mu ngabire nyinshi. None uragenda uvuga mwibarabara canke ubasanga muri eglise canke ubasanga muri quartier canke uja kuri ya mazu nyene ubuzi ati aha anye ndahazi hariho umuntu akiri muri akigisi kabisa, ubigenza gute? Ukuntu bigenda jewe ndasenga ndagira amafungo nkisonzesha nka 3 jours hanyuma nkabwira Imana ukuntu ishoboye kundongora mu gukora umurimo wayo. Rero Imana rero twebwe ko dukora abakozi b'Imana nibo bazi ukuntu Imana ikora. Mugabo nk'umupagani umubwira ntashobora kubitahura. Rero ukuntu twe dukora nk'iyo wasenze ukisonzesha usoma Bibiliya Imana iraguha amajambo uza kubwira abatarakizwa. Kandi mu bisanzwe ubutumwa tuvugira mu mabarabara sibwo buvugwa mu rushengero. Ko mu mabarabara abantu benshi baba batarakizwa, abakijwe nabo bavyumvise barabona ikazurimwe barabona umurimo uri kurakora. Ariko akeshi mwibarabara tuvuga ubutumwa bwo kwihana ivyaha. Yego. Noneho nibaza ko uko wari uri ejo atari kuno musi uri na comportement ngira yarahindutse, barashobora no kubona ati wa muntu vy'ukuri yarakijijwe kuko hari umuntu akizwa mu mibereho yiwe donc yarimwo kera ntahindure. We n'igiki wovuga ati je narahinduye iki vraiment n'uno musi ntahe yanje yohindura abantu benshi bakambera temwe bakavuga ati vy'ukuri yarakijijwe? Ukuntu nari meze nari umuntu nkunda iyi miziki yo mwisi. Nari mfite jogo mu mutwe nkigeranya n'abajya abastare kubera nakora nkaronka amafaranga nkaba mfite ibishenete binini nkambara ibintu by'amastile impuzu z'amadeshe kujya kwa pocket n'ibindi nyene nkigira nk'umustare. Sinari bwamenye Yesu gusa ninje mu rushengero meze uko nyene ivyo ndabibanuko, ariko ijambo ryagiye rirampindura. Hanyuma haragera igihe amajogo ndakura ko nakumvise agakwafe kameze neza. Hanyuma bimwe vy'amashenete ndaraba ndabihindura ndabikurako n'inyambaro ndahindura abana ko bunambara nyene agashati nyene nkikwiza. Ariko mbona wambaye neza kabisa uko swaga sana. Muri Yesu byose biremewe. Nukuri Yesu akora ku cavu. Kandi Yesu nta muntu amukorera amaramara. Yego ko yavuze ati nimwankorera datazobaha icubahiro. Yego kandi ngo wonzo kwemera n'abantu bazoba bamwemeye. Hama none watubwiye kugenda uravuga ubutumwa mu mihana mwibarabara usemerera, none ukavuga ko uri n'umushoferi, ukongera ukavuga ko uri n'umudandaza. Ku musi umenga ni muto cane, urabishobora vyose ivyo bintu? Ivyo bintu byo gukora mwibarabara by'akazi kanje k'ubushoferi n'akazi ka misi yose ntasiba.
no kudandaza, ndafise abandi dukwana mu buryo bwo kudandaza, ariko ibi vyo kuvuga ubutumwa si ibintu vyo kuyadukiza misi yose, numva no tugira mu burongozi bwa mpwemu yera. Umwe vyo kuvuga ubutumwa nk'ubu ndashobora gusenga Imana avuga ati Imana mpishuri hano nkwiye gukorera, nkasenga Imana nkasoma Bibiliya, nkaca numva muri jewe numviriye ngoberewe kuja nko gusemerera hajya mu isoko kwa Siyoni. Uwo munsi ngenda ca nsenga, nkasenga Imana kugira ngo mu nzira abo tuza kuhura bose baze ijambo nza kuvuga rize kugira ubasha n'ubushobozi, kuko ugiye wihamagaye ibyo bavuga nta n'umwe yovyumva. Ariko ndasenga kugira ngo Imana abo tuza guhura iyo ndamutse ngenda, abo tuza guhura ijambo ryose riza kuvugwa rize kugira ubasha n'ubushobozi ribahindure, abatarahinduka ribahindure, abahindutse nabo ribandanye kububaka, kuko ijambo ry'Imana niryo riduha ivyizigiro. None iyo umuntu ari umuvugabutumwa, abarongozi b'amashengero, abapasiteri, ndabizi ko kenshi bakunda guhura n'intambamyi. Wewe ni intambamyi izahe muhura nazo? Intambamyi mpura nazo iyo ngiye gusemerera nko ngaha muri ville, mpora mpera aha ku bavunjayi, nkamanuka kuri bata nkaja munsi y'isoko. Hari igihe mpora n'abantu bakambwira ati wewe waborewe, canke wana ko muri ville hariho abantu benshi batagira indero, babana bo mw'ibarabara, n'abantu usanga bakuze ukayoberwa ko akuze, ukayoberwa ko ari umwana, ngo abo bantu ngo nabasuma, ngo nabaesikro. Mugabo je kubera nzibanga riri muri jewe sindamwishura nabi, mbandanya uwo murimo, nkaca mbandanya nkaja mu ruvumera, abantu baranyumvirizamwe bakitabira akavuga amena, abandi ntibishure amena. Mugabo uw'Imana ishatse gukiza, muri aba bantu kubw'uwo munsi ijambo ryavuzwe riragira uwo rikijije, riragira uwo rigiriye akamaro. Nico gituma rero intambamyi ntizobura, nta kazi kabura intambamyi. Mugabo kubera nange nzi wampamagaye, sinshobora gucika intege. Mwavuze ko muri abadandaza tumenyereye vroma kenshi barabesha. Wewe ni igiki wobwira nk'abantu? Ubabwire naho ukorera, ubabwire urudandaza udandaza, uca ubabwira n'akabirya, kuko wowe uri umukozi w'Imana warahamagawe. Sinibaza ko ufise ya mibereho y'aba badandaza tumenyereye bandi bo mw'isi. Ibintu vy'urudandaza nkora, ndandaza amatelefone mashasha na ya occasion. Gusa kubera abadandaza twese bamaze kudufata co kimwe, jewe kugira ngo sinicafuze, ndashobora kukubwira nti ibe iki kintu niyi, hanyuma utabitahuye sindi bukubeshe ngo naranguye yango bimeze uko, ndakubwira ati be niyi, ati ushimye twumvikane, kugira ngo kuko n'imirimo y'Imana tuyikora dufise amafaranga, kuko ahantu henshi tugenda turariha amatike, muga amafaranga tuyarondere mu nzira nziza. Nko mwibarabara naho ndi umutaximen, umukiriya ndamubwira nti ahantu naya, ayemeye nkamujana, atayemeye nkamureka. Muga cyane cyane mu rudandaza harakunda kuba intambamye nyinshi, ugasanga umukiriya uramuhaye garanti, cyane cyane ivy'amatelefone mvuze vy'urudandaza. Ugasanga garanti umuhaye agiye gupima umuriro, agiye gupima amakonegisiyo, ugasanga muri vya bintu haradutsemo kimwe kitari ciza. Rero iyo uri umukristo cyangwa uri umuvugabutumwa, iyo agarutse umenya ukuntu umutunganiriza agasubira inyuma ameze neza. Mugabo rero henshi bavuga ngo abadandaza ngo ni abantu batari beza. Iyo agarutse abenshi ntibakunda kubatunganiriza, aca usanga agiye kumushwanira ngo yarishe, ngo yaravyishe. Mugabo biravye ugasanga umukiriya ico avuga nukuri. Rero nkanje kugira ngo rero sinonona amavuta ari kuri jewe, nca ngerageza uburyo bwose bubaho uyo muntu tukumvikana, nkamutunganiriza, nkamuhindurira canke nkamusubiza amafaranga. Ivyo niko nca ndabikorwa kugira ngo sinonone umurimo wanje nkora. Iyo bishitse naho ugasanga ikosa riri ku mukiriya, wewe uri honete, nta kosa ufise,
mugabo umukiriya akacaza akwemeza yuko ikosa riri kuri wewe bigenda gute? ikosa ry'umukiriya arateba garanti wamuhaye ikarenga yare irenze iyaje uramubwira turabona naguhaye garanti rero iyi garanti ntiwayubahirije waciye wigira mu bindi vy'iwawe ugarutse igihe cararenganye none ubona no gufasha iki uca ugerageza ukaraba ikintu wamufasha kuko kigereranije ntumufasha kwa kundi ko mutere nko kwacu muhindurira uragerageza ukuntu ushobora kumufasha ukamuha iyindi basi ukaraba ukuntu nawe atoshavura canke ukamubwira nti ko bimeze uku kuko ikosa ryabaye iwawe reka ndagufashe mu zindi nzira turaba ukuntu nimba ugurisha nimba ugura iyindi ngaha iyi bikagenda uko ukagerageza ukuntu ubitunganya bikagenda mu mahoro. Ku batakuzi rero woshobora kubabwira kubera uri umwizigirwa wabwiye ukungene ukora benshi barakunda kugira ingorane hajya kuri bata na je ndamaze kwagirira ingorane ukababwira aho ukorera exactement magaze nkorera muri Ideale muri Dekenze Nawumvise ku bakunzi banje ba East Kingdom TV aho mwiribiriwe kuri bata murabaza ba batashe si bose harimwo urumva ko harimwo bari honnête muri Dekenze wambwiye ko hari ishengero winjiriyemwo wumva ijwi ry'Imana uhahurira n'umuvugabutimwa mbese arakonfirma iryo jwi ry'Imana none nigiki wabwira umuvyeyi wawe ku batamuzi umuvuge n'amazina uvuge niyo eglise ahiherereye kugira ngo n'abagenzi bawe bakiri mwisi bakirushe batabarigwe kuko nibaza ko batakubwiye ngo wicarike ingabire ifoko wamamaza ukavuga aho wakiriye kuko no mu mibereho ya misi yose umuntu yagwaye akakira uzawumva ngo genda ngo ku mudokiteri kanaka ngweme ngujya ngo aravura cyane sinzi rero urumva urwo rushengero rwandeze ni rushengero bita Eglise Holy Temple ruri aha muri ville kwi avenue ikurikirana na Berbe yo avenue menga ni Prona aha aho bita kwa Ngoma rero hajya umwungere wanje ari mu urwo rushengero nyene bita Eglise Holy Temple no umwungere bita Stanislas batazira mutoka mbali niwe pasiteri wanje niwe mwungere wanje yego kuba tamuzi mutoka mbari n'umutama asengeshereza w'umwubaho asengeshereza muri Holy Temple ariko ku bantu benshi babaye Bujumbura n'abari nyuma y'igihugu baramuzi cyane none ni yahe message wosigira pasteur ni yindi message wosigira abariko baradukurikirana nk'abakunzi bacu ba East Kingdom TV bakiri mu vyisi bakiryoherwa n'ivyisi abakiryoherwa n'ivyisi nababwira yuko nka twe kuri Eglise wacu haraba ibikorane mu gatondo 6 gushika saa moya hakaba n'ibikorane saa 6 gushika saa 8 kandi umwungere wacu abariho misi yose hariho abatama b'ishengero aho hariho abavuga butumwa abeshi tumaze kubwiriza baramaze kwinjira hajya bagakira rero n'ikindi no himiriza abantu kuza barasoma Bibiliya kuko twese aha tubayeho kubera ihishurirwa twasanze mu ijambo ry'Imana kuko mu bisanzwe uri gukorera Imana kirazira gukorera Imana umenga wishimiye titre y'ishengero gusa ishengero n'umuvyeyi riraturera ariko twe titre yacu ni y'ijuru kuko Bibiliya avuga ko turi abambasaderi b'ijuru duserukira ijuru hano ku isi rero ivyo dukora vyinshi tubikora kubw'Imana tukabikora twisunze ico Imana ivuga rero tukongera ariko dufise n'amayeglize yatureze ico rero nosaba bakiri mu vyisi nababwiye ko bosoma ijambo ry'Imana kandi bakaza barumvira ico Imana ivuga kuko Imana ivuga misi yose ubwo abantu niba batayumva nka twebwe bavuga butumwa novuga ko batokwishimira cyane amatitre bafise y'ishengero bo kubwo gusa bishimire cyane umuhamagaro uri muri bo kuko Bibiliya hariho ijambo riri ngaha mu Bitesalonike ba kabiri Bitesalonike ba kabiri igice ca kabiri nyene umurongo w'indwi haravuga ngo kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora mugabo
haruribuza none gushitsa igihe azokurirwaho. Rero iri jambo ni iryo gutera intege abakozi b'Imana ko dukwiye kubandanya dusambura ubu bwami bw'umwiza uko buracakora burakora n'ubu nyene uko tugenda tuvuga ubutumwa bwiza niko na shetani afise abagenda bamamaza ivyiwe bibi bahenda abantu. Rero ni twebwe abakozi b'Imana bo gukorana inguvu kugira ngo dusambure ububasha bw'umwiza kandi no kugira ngo twigishe cyane abari mu buzimire kuko uko tukora na shetani harabari karazimiza. Ni twebwe avuga butumwa dukwiye kubazimurura, ni twebwe dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane. Wibuke ko Yesu yabwiye Petero ati nkurikira nzokugira umurovyi aroba abantu. Na twebwe rero dukwiye kuroba abantu. Hariho abantu bazimiye bari mu vy'isi, abantu batwawe mu buja bwa shetani. Abakozi b'Imana no batera intege n'abanyumva bose kugira ngo bagire inguvu zo gukorera Imana, bagakorera Imana bisunze ivyanditswe kuko no ruje no kwigisha umuntu tamwe bwiye ivyanditswe abona umengo uri kura mwesikoroka, ariko witwaje ivyanditswe kandi ukamwigisha ibintu by'ukuri udashatse kuko Bibiliya hariho abantu benshi batakizera abakozi b'Imana. Ariko Imana hariho abayikorera mu kuri no mu mpwemu. Ni twebwe rero dukwiye kugaragaza kuba ku Imana hano ku isi. Yego. Murakoze ariko nta ka message usigiye pasiteri yakureze sinzi kubera ndazi pasiteri wanje message no musigira. Pasiteri wanje aho ndi hose ndamusengera kandi message no muha nuko abantu benshi bomenya ko ari umupasiteri w'ukuri kandi ndamusengera cyane uko n'umuvyeyi yandeze cyane aransengera nduzura mpwemu yera no ha message abantu benshi ko bo kwegereye umwungere Pasiteri Mutokambari Stanislas n'umwungere n'ukuri habandi bavuga ngo hari abantu bihamagaye canke bibinyoma bibigisha bibinyoma wewe n'umutama yuzuye mpwemu yera n'ukuri yigisha ijambo ry'Imana by'ukuri. Message no siga kuriwe nuko naho mbona imyaka igize n'umuntu avuga ko akiri umusore afise mu myaka 70 no mutera intege ko yobandanya yamamaza gushika ku isi yose nkuko nawe abivuga aramamaza ubutumwa bwiza hari no mu mahanga arajayo. Message no muhano ko yogira inguvu n'abandi benshi bakazokira kubwiwe kandi baramaze gukira. Murakoze abariko baradukurikirana mwumvise intahe y'umusore aho Imana yamukuye nayigejeje irikiramukoresha no tumiriraho mbonye nakajya ko gutumiriraho abandi bantu benshi bamwegere azobashingira intahe. Yavuze ko yahora ari umusambanyi, yahora yiba, yahora akora ivyaha byose ariko no munsi yahindutse. Twashaka tumusabe muduhe akanimero ka telefone kuko hari abantu baba bakeneye intahe by'ukuri umuntu donc ivyo bakureka kuri televiziyo ntibavyemere ariko ahuye n'umuntu nka wewe ukamubwira intahe kuko umwanya utubanye muto ukamubwira ati jewe nari meze uko nari meze gutyo ugasanga arakize. Ego jewe inimero yanje ya appel ni 79 743 712. WhatsApp nayo ni 75 863 008. Ciao ku bakunzi bacu ba East Kingdom TV, ntimurambirwe ibintu biracyaza ari vyinshi cyane. Murakoze.